twebwe mu kigo Rabbit Vision ni Burundi turavuga yuko urukwavu ari inzahabu kandi rukabamwe inzahabu ya mbere n'aya maganga ko aya maganga turayegeranya kuko aya maganga ni ntabire ikomeye cyane mu bindi bihugu baramaze kutora neza kuko aya maganga ya arimo icunyunyu bita azote akabamo n'icunyunyu bita phosphore akabamo n'icunyunyu bita potassium haruhande y'ivyo vyunyunyu harimo icunyunyu bita zinc na magnesium iyo turiko turavuga rero azote na phosphore na potassium nk'abagoronome baca bavyumva canke abarinyi baca bavyumva mwajya jambo ryabo ngo DAP canke fomi ivyo vyunyunyu birakomeye cyane kuko abahinga batoye neza yuko iritiro rimwe harimo amagarama 6 y'icunyunyu azote ico azote naco kisanzwe gifasha ibiterwa ko bigira amababi amabakamera neza hakacabamwo igarama 4 y'icunyunyu bita phosphore iyo phosphore nayo iza ituma ibiterwa nk'ibiraya itomati ivyamwa bijya vyama vyavyo bishobora kuvyibuha nk'ikirayi biriya bikavyuha bikaba binini hakacabamo kandi n'icunyunyu bita potassium naco kizagifasha kugira ngo biterwa bishobore kugira bishobore kugira amagara meza mucamumva rero yuko amaganga ari ntabire kandi komeye mbere ishobora kuba iri mu incuro zibiri umwavu bita DAP canke fomi haruhande rero yuko amaganga ashobora gukoreshwa nk'intabire arakoreshwa cyane mu kupompa ibiterwa mu kugwanya ivyo bita amasheniye ivyo bita amapisero ivyo bita amakariye amapapiyodonwi n'ibindi nko ku mpongwa hoho iyo abarimyi bashoboye gukoresha amaganga hakiri kare ibigori vyo bitaraterwa n'impongwa iyo mpongwa ntiheza ngire gute ntiheza ngihonyoreye ariho aho ruca tuvuga yuko mwa kino kigo amaganga ari inzahabu urukwavu burimo inzahabu aya maganga aroroshe kandi wanagoma ntazimvye cyane kuko kugira ngo uyakoreshe birakenewe ko baza kuyacanga kuko iyo utayacanze n'amazi urashobora guturira ibiterwa byose canye ukonona twadukoko dusanga turi mwisi dusanga tugaburira isi mu kuyacanga rero ufata iyo ushaka kuyakoresha nk'intabire ufata iritiro rimwe ry'amaganga yabongeye tuvuga ngo yabongeye neza bien filmé mu gifaransa niho babivuga neza bigatomoreka yahiye neza ugaca uyacanga n'iritiro 10 z'amazi ugaca ufata ipompo rero ugaca upompa bivana n'igitego buri kuragira kandi ni byiza yuko iritiro rimwe wacanze mu maritiro 10 y'amazi kirazira yuko worenza arare 3 z'abantu ugomba gutabira canke ugomba gupompa kugira ngo ukingire ibiterwa canke ubitabire kandi kikazirizwa yuko worenza inshuro 3 kuko bapompa 3 magasimbiza indwi zibiri hamagasha basubira bagapompa kandi bagapompa ibiterwa ushaka kutabira ibiterwa bitarakura hajya bikiri mu buyabaga cyo twita phase de croissance cyanye ugapompa hajya ibiterwa bitaramara gufatwa nivyo bikoko cyangwa dukoko byonona ibiterwa no gupompesha amaganga ko tuzakuvyijukira burya ibi biterwa dufungura biba byapompwe imiti y'ikizungu canke biba byakoreshejwe batabiye imyavu y'ikizungu murazi yuko imiti y'ikizungu canke imyavu y'ikizungu murazi ko birafise ingaruka mbi si ku magara y'abantu gusa birafise n'ingaruka mbi kubidukikije burya muraba itomati zishoka mu isoko mubona neza yuko amagara y'abantu bitameze neza bishobora kuzotugirira ingaruka mbi mu minsi iri imbere mwa kino kigoro turahimiriza ko abantu bokoresha intabire idafise ingaruka mbi ku magara y'abantu idafise n'ingaruka mbi kubidukikije ariyo ya maganga y'inkwavu turiko turababwira uno munsi turiko turahimiriza kugira ngo abarimyi n'aborozi bashobore kwijukira amaganga y'inkwavu arakora cyane mu gupompa ibiterwa na cyane turavuga tuvyeruye nk'itomati turavuga tuvyeruye nk'amashu turavuga tuvyeruye nk'irengarenga kuko n'ubundi nubwo tutokoresha iyi miti ivyo biterwa vyoterwa n'ingwara
bigaterwa na twa dukoko. Kandi kugira utwo dukoko tutugwanye twoza kugura ya miti ya madirisiba, twoza kugura ya madetane, twoza kugura za ridomire ziri hariya mu mafarumasi canye mu yandi madandarizo y'imiti. Kandi ijya miti ubiravye ni miti ifise ingaruka mbi ku magara y'abantu. Kira noneho na leta y'u Burundi yarasinye amasezerano yo kugabanura gukoresha imiti y'ikizungu kubiterwa. Ayo masezerano leta y'u Burundi yarasinye kandi arahari. Twero mu kino kigo duhaba kugira ngo dufashe leta kugira ngo urugero rw'imiti y'ikizungu ikoreshwa kubiterwa bya biterwa dufungura cyane ibiterwa bishoka hanze bishobore gutanga umwimbu tudakoresheje iyo miti y'ikizungu. Tuyigabanure mbere twatwifuza yuko twoyigabanura ku rugero nka 5% kuko mu bihugu biteye imbere nko mu Faransa umuntu yashoye umwimbu wiwe yakoresheje imiti y'ikizungu n'akoresheje imiti yakoresheje imiti y'ikirundi canke intabire y'ikirundi n'aya maganga arimwo arashorerwa cyane gusumba abashoye imyimbu bakoresheje imiti y'ikizungu iba yavuye hanze tutazi biyigize. Kira none nabijya biyigize nico twita ama produits chimiques, kandi produits chimiques irafise ingaruka mbi ku magara y'abantu. Aha nitwe dushaka urukwavu rwacu, dushaka urukwavu atamiti y'ikizungu nyinshi cyane gwarose, atangaburo nyinshi cyane y'ikizungu zarose kugira ngo n'umwimbu ziduha yaba inyama yaba yamaganga yaba n'amahenehene kuko tuza kubikoresha. Dushaka ko byose byoba ibintu by'umwimerere, byo ibintu by'ikirundi naturere, ata bintu by'ikizungu, atamiti y'ikizungu yagiyemo kuko byose birafise iyo miti y'ikizungu irafise ingaruka mbi. Rero byose dushaka ko biba ibintu biologique nkuko abahinga babivuga bidafise ingaruka mbi ku magara y'abantu. Aya maganga, izi nyama, aya mahenehene kubera ibitungwa byacu bitaba byagaburiwe cyane ngo byavujijwe cyane imiti y'ikizungu icazumvikana ko navyo nyene biza ari ivy'ikirundi. Bariko turavuga yuko urukwavu ruri mw'inzahabu, tuvuze amaganga gusa twa twihenze duca tuvuga n'aya mahenehene ayamubona. Aya mahenehene ayamubona aya ni intabire ikomeye cyane, mbere ni intabire isumba intabire benshi bamenyereye gukoresha umwavu w'inkoko. Umwavu w'inkoko aya mahenehene arasumba aya mahenehene y'inkwavu arasumbya cyane umwavu w'inkoko kuko urabona ko nta byatsi babirimwo mugazi ajya y'inkoko. Murabona ko harimo ibyatsi babasasi inkoko harimo amabazwa harimo n'ibicericeri, ariko twebwe aya mahenehene y'iwacu turayatandukanya n'ibyatsi byose twayashira ukwayo tukayanikira kuma hanyuma tukayatabiza indimiro zacu ameze neza nk'uko. Haruhande yaho kandi turiko turitegura yuko tuzoyakoresha kugira ngo dushobore kunywanisha ubworozi bw'inkwavu n'ubworozi bw'amafi. Abantu benshi muramubona ku bworozi bw'amafi bashizeho inkoko hejuru, bashizeho inkwavu hejuru, abantu benshi ntibazi gituma burya bashiraho inkwavu hejuru cyane inkoko kugira ngo amahenehene yazo ashobora gutabira inyanza. Natwe amahenehene tuzoyakoresha mu misiza haruhande yo kuyakoresha mu burimyi, dushobora no kuyakoresha mu gutabira inyanza. Amafi ashobora kuronka icunyunyu kirimo ngaha ca proteine ko barabipimye barabitora, harimo icunyunyu gikomeye cyane ca proteine kugira ngo murazi yuko amafi nayo akenera ico cunyunyu proteine kugira ngo izo fi zivyibuhe zishobore kuduza nibiro. Naho rero mu kino kigo tuvuga yuko urukwavu ari inzahabu rukaba mw'inzahabu. Nitwe turavuga insato, nitwe turavuga insato, nitwe turavuga amenyo yazo, nitwe turavuga n'inzara zazo kuko nazo nyene nko mu bihugu bitembere nk'Ubushinwa zirashobora kuva mu bindi bintu nk'insato zozo na mu Burundi byoshoboka nko mu mahingurira hingura impuzu barashobora kubikoresha bagakoresha burya bwoya cyane bagakoresha insato kugira ngo bashobore gukora imisipi, bashobore gukora ibirato. No mu kino kigo turiko turavyumvira hamwe buryo bwo dushobokera na leta y'u Burundi kadufasha, turiko turumvira yuko izo nshato zazo nazo nyine zitogenda uko. Rero urukwavu byose ibirugize n'ibiri muri go nivyo rutanga byose n'inzahabu.